baramutse babasha. Uyu munsi ngomba nkorane n'abayenjeniyeri tugira twige ukuntu umuntu ashobora guharura amaferabeto ashobora gushira muri ouvrage ariyo yose, nimba ari poutre, dare, amapoto canke colonne na fondation akoresheje application. Hano ka application bita Nibian Structure. Aka Nibian Structure murakabona. Aka rero utagafise isi yose ugakura kuri Play Store. Ushaka kuza kuri Play Store ukayandikamo Nibian Structure ngiyi yaje. Tuyiteresharja ni iko chenda ifise niko ndayiteresharja. Waje kuyiteresharja no kuinstall utaciye ngaho hari iyindi application ushobora gucamo bwana urayiteresharja ukainstall yita app Doad ni ikora nka Play Store gusa yoyo urinda kuyiteresharja kuri Google ukainstall. Maze guteresharja yo Nibian Structure urayugurura ukayinjiramo. Murabona irafise poto, tira, poutre rectangulaire, poutre ante na sommaire. Aha rero duhere nk'akarorero kuri poutre ante kuko muraza ama etage yose yubatswe n'amapoutre ante. Poutre rectangulaire vyo sivyo ucishondako. None ishonze kirakwereka aha hejuru amasharge na caractéristique du béton. Caractéristique zisharge rero hariho combinaison LNRS na charge propre d'exploitation. Twe dukorera muri combinaison. Mama ultime uba wayiharuye descente de charge toujours uyikora n'ikaramu. Mama ultime kwa amapoutre yacu dufate ko ari nka 190 kilonewton par dufate nka 190 kilonewton par metre swift. Mama de service dufate ko ari nka 115. Okay, yihejeje tuza kuri caractéristique. Urabona caractéristique de glace. Ndabona dufate ko ari FE 400 3478,26 bar nk'akarorero. Hanyuma assez haute d'avance canke assez hollis uhitamo. Tuje kuri caractéristique du béton FC 28 dufate 25 megapascal 1028 toujours. Ama condition non tafise condition de fissilation peu préjudiciable canke fissilation préjudiciable canke fissilation préjudiciable. Wewe no choisir naufrage yiwawe. Dufatire ngaha kuri préjudiciable mugabo hatuye kuvuza peu préjudiciable. Ibi ni sawa. Hama dimension hano turagira base, grande base na B0 na H na H0. Fate B ari metero 100 cm, H fate ko 30 cm, B0 20 cm, H0 15 cm. Okay, bihejeje shashu zogira okay ari enregistré. Urabona hasigaye iki tuza kuri calcule parametre no termine. Turagisigaye ni giki tujaha. Okay, sinigeze nshonda okay sigagira okay ya enregistré caractéristique okay eli okay ari enregistré calcule. Hano ko yacijemo karangi section d'acier
dufise 2,90 cm². Combinaison twize combinaison zikwereka urashobora kugira 11 F6 canke 6 F8 canke 5 F8 hamwe na 2 F6. Urabona kumanuka ushwazisa iyo ushaka ugaceza ugakora. Turayihejeje, dusubire inyuma tuje kuri poto. Combinaison iri LS, charge d'exploitation, charge propre plus charge d'exploitation. Ushaka ufise charge propre dufate nka 12,000 kN, hama charge d'exploitation ugasanga dufise nka 360. Ok, vraiment on a fait kwereka caractéristique type d'acier mégapascal, fate 38,456 tolérance. Ok, tuje kuri caractéristique du béton kuri 28 jours 25 mégapascal, age 28 jours. Ok, enregistre condition peu préjudiciable entre plus de 24 heures. Poteau d'olive, tuvereke poteau intermédiaire. Ok, hanyuma dimension ibona AB. A tuvereke ari poteau ya 20, B tuvereke ari 30. Hash murayibona hash ngaha, iyi hash ni hoteli ya poto, dufate ko ari metero 3. Ok, turaja kuri rero calcule les sections d'acier théorique. Ngiyo section d'acier minimale de la section d'acier de dimensionnement niyo la section béton doit être augmentée. Murabona ko dutoye béton ntoyi, ushobora kuri dimension augmenta, dufate ko tugire nka 50 nka 40 fois 50 turabe tuzorangira. Ok, tuza kuri calcule tukaraba le pourcentage d'acier de la section de béton. La section d'acier théorique niyo, section d'acier minimale yo, de la section d'acier de dimensionnement ni 7,2 cm. Le pourcentage d'acier de la section du béton ni 0,36%. Wana iyi ni sawa. Ok, ushaka kugira combinaison ukaraba, urashobora kugira 15 F8 canke 6 F12. Hano nk'iyi section normalement ni kinini, turashobora tukigabanya tukagira nka 30 fois 40 tukaraba. Bazi ko uri kudimensiona ukorera kuki, ukorera kuri economy. Calcule la section du béton doit être augmentée. N'ubundi we uzuraraba nkaha dufate tugize 40 kare naho turabe. Calcule la section du béton doit être augmentée. Naho nyine urabona ko dusanga ari runini, tugire 45 sur 45 naho turabe. Urako uri kugira conception uraba sawa. Hano ni sawa, ushaka kugira enregistre ukayita no di béton, ukayita nka poto. Ok, hanyuma retour
retour gacuza kuri poto tuyimaze nka sommaire nayo nyene ni kurya nyene procedure. Combinaison P 1200 qui 360. Ok. Caractéristique 384,526 akarorero. Ok kandi ani 25 age ni 28 jours. Ok kandi na dufatiye kuri BE. Ok kandi hanyuma dimensionnellement sommaire murayibona A B grand A na grand B ni cotisation sommaire, amaka A na ka B natwo ni twikorone turiha isomere ya 2 metres kuri 2 metres 5 kuri 2 metres. Amapoto twatoye 45 si 45. Iyi H0 na hoteli ya sommaire tuyihe 50. Iyi H niniya nayo ni hoteli ya sommaire yose muri rusange nayo tuyihe nka combien 65. Ok calculer NIBAS F la section d'acier de l'essence de A ni 1 27 section de B de l'essence de B ni 27. Combinaison jatora 9 cyangwa 8 ok turashobora kuzanga tukagira enregistrer nayo tukayita sommaire. Ok rero ashobora kugira retour gacuza A muri parametre aha, hanyuma ukaza ukaraba iyi main tuba tuje aha tugarutse article tour et réglage yellow note hano turafise poto ivyo twatoye nguyi charge dimension nguyi valeur zose watoye section d'acier fixation vyose nguyi. Hanyuma tuze ngaha kuri sommaire note zawe ngwizi gusa combinaison des aciers kugira ngo bikunde ucugira screenshot kurabona nazo nga yashizeko urabibona. Turashaka kuza ku burungu butatu nabwo ntaco bitwaye. Aba engineer murahejeje kwiga n'ibya structure nimuze musubire kugira ikibazo cyo gukangwa ngo dimensionnement yananiye ngo note de calcul ngo ikirangora gukora. Wayibonye ukuntu uzohora ubigenza hama muhezagirwe ntimwibagire kugira subscribe na share kugira bishikira abandi bose.